mwahoze muri kumwe kuri Mike nkaba ndi kumwe na Arkan kuri kamera ni Niyo TV aho turiko turabashikiriza amakuru atandukanye na cyane cyane kubiriko birabera hano kuri Efi Nyakabiga. Tibimeze gute? Bimeze gute? Uyu munsi musanzwe muzi ko ari tariki yari nanyigishika cyinshi n'abakunzi b'umuziki w'akarere niko nabivuga. Mvuze abakunzi b'umuziki w'akarere nuko uca wumva Tanzania ndetse n'u Burundi. Iyi tariki yarizwi hano kuri Efi Nyakabiga ni ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 26 ukwezi n'ukwi 12 2020. Ali Kiba kuva mu gihugu cya Tanzania ari hano ku butaka bw'u Burundi. Satbi, Wiz Design ndetse n'abandi ba artiste bari ku rutonde rwo abakira Ali Kiba kuva ngaho mu gihugu cya Tanzania. Rero uyu munsi biragaragara hano kuri tere abantu baje hano kuri Efi Nyakabiga bataryohewe na gato bivanye n'uko tele cyangwa ikibuga kidashajije kitarimwe abafana bakwiye nk'uko abana bariya bari bavyiteze. Ati byari bimeze gute? Bari bazi ko Ali Kiba ashitse hano italiza kuzura. Twahashitse igihe cy'isaha 12 zibura. Abantu bari bake cyane duca dukomeza kugira gute ku kiganiro turindira twongera dufata amayimaje mwamwe yo kugira ngo twereke abakunzi b'umuziki w'u Burundi cyangwa abakunzi b'umuziki wa Tanzania uko bimeze. Ariko gushika aya masaha tuvugana igihe cy'isaha 3 z'ijoro n'iminota 12 abantu baracari bake. Ikindi igiteramo cyategereza gutangura igihe cy'isaha 9 z'umuhingamo, ariko gushika aya masaha tuvugana igihe cy'isaha 3 n'iminota 12 nta mu artiste numwe ari ku rutonde rw'abaririmba araja kuri stage. Nta mu artiste numwe araja kuri stage. Biraherera he? Bimeze gute? Ahubwo turi kubona bamwe bariko barataha kuko baguma babazanya bati mbeko twarisha amafaranga yacu biyava bigenda gute dutaha tutabonye mu artiste numwe. Kimwe gusa makuru dufise nuko abari ku rutonde rwo kuririmba cyangwa bari kuri afishe bakomeja kubaza ati bimeze gute kuri tere. Amakuru bariko bararonka ngo nayuko abana atari benshi mugabo ngo bikaba byaciye bivamwo guteba kuza niko bimeze. Ubwo rero ikintu tugira dukore Arkan nka cameraman wa Niyo TV nako atakoze mu kugira gute mu guhava bashikiriza uko ikibuga cy'umupira cyo kuri Skepers cyangwa Efi Nyakabiga kimeze. Mukanya nta kindi gice gikurikira inyuma yo kubabwira amakuru ko yari yifashe ngaha kuri Efi Nyakabiga. Bibona kana ko mukanya abantu bahari baza kuba bagiye kuko nta muririmbyi numwe araduha kuri stage turetse aba DJ batandukanye bakomeje kuvuza umuziki. Abarimo nka DJ Mario mu DJ wa hano mu Burundi, ariko kimwe twe twifuza ko isaha iba yateguwe ku giteramo yobuko nyene yateguwe, kuko abarisha amafaranga bifuza kubona aba artiste bari amafaranga kugira ngo baririmbe. Ariko kano kanya ndabona ndetse n'abamenyesha makuru batandukanye bari hano bihava bidakunda ko turonka amakuru ahagije kuko tamu artiste numwe arashika hano kuri Efi Nyakabiga asanzwe ari ku rutonde canke ategereza kuduha kuri stage ari kuri afishe. Ubwo reka tugire gute, reka tubereke ama image amwamwe canke ama video amwamwe asanzwe ari hano kuri Efi Nyakabiga canke twashoboye kuba torokaniriza imere ko tubashikiriza ino introduction ijanye na kino gitaramo cyo kuri uyu munsi wa gatandatu. Nakindi nakora tara kubashimira, ariko mukomeze kugira gute kugira subscribe canke like and share ndetse na commentaire zitandukanye kugira ngo mukomeze kuronka amakuru atandukanye ku mwanya. Karibuni jameni, tusogee mbele tuone show kubwa kabambi, si ndio? Si mnamtaka Ali Kiba Mnataka Ali Kiba? Mtamuona kabisa yuko hapa Ali Kiba kwa ajili yenu. Yes nuko yamaze gusika umwanditsi w'indirimbo nyinshi mwakunze mwana n'izindi nyinshi. Amasi menshi kuri Ali Kiba.
sasa si alikipa gusari ngaha turafise uyu muririmbyi afise sinabumva It's a Mario.